nta n'amasaha atarahera ino ndirimbo inzoga nibi baby isohotse, indirimbo ya Double J, Kirikou Akili na Bruce Melody. Bamwe bashobora kuba bamaze kubona ino ndirimbo, abandi batarayibona. Ho nimba utarayibona kindi urabe kugira wironkere show. Nukuri ntawo shidikanya yuko ino ndirimbo bavyitwayemo neza Double J na Kirikou ishobora kuzobashikana ku rwego rudasanzwe muri Afrika. Na cyane ko bari kumwe na Bruce Melody amaze gucengetera mu makolabo akomakomeye n'abarimvyi akomakomeye muri Afrika, nabo nyene shobora kuba ari umuryango mwiza cyane bogirako kugira bironkere ama collaboration menshi cyane n'aba artist batandukanye. Uno musi nashimye kubabwira bimwe mu bintu mushobora kuba mutazi vyabaye muri ino ndirimbo inzoga nibi baby. Ino ndirimbo cyambere audio yakozwe n'umu producer wo mu Rwanda, umuproducer wa Bruce Melody muri 155. Ikindi ino collaboration nta bintu by'amafaranga byabayemo, like as friend, nk'abagenzi, nk'inshuti, nk'ababanyi. U Rwanda n'u Burundi bumvise ko baririmbanye byogira vibes. Tusanzwe tuzi neza yuko collaboration, collabo abaririmbyi n'aba kenshi harabaho kurihana bakahanahana amafaranga, ariko muri ino ndirimbo habayemo ubugenzi bwinshi n'ubucuti budasanzwe. Nkuko Kirikou yabivuze kuri stage yo kuri Zion Beach umunsi Bruce Melody ari mu Burundi, barashimye cyane, barahaguruka baravuga bati turamushimiye cyane Bruce Melody kwemera ko akorana natwe indirimbo vuba cyane muzoyibona. Ni indirimbo ntiyatugoye, nta nifaranga nimwe yadusavye, turamushimiye cyane. Amajambo yavuzwe na Kirikou wenyene bwiwe kuri stage yo kuri Zion Beach cyari ikintu ciza cyane, wanashima benshi bari barindiranye igishika. Bamwe bibaje ngo ni jokes cyangwa se gufyina, kuko twibaje ko ari bya bindi by'amajambo y'abaririmbyi bavuga ati ino ndirimbo izosokogwa ntikogwe, nkuko duheruka kumva indirimbo ya Big Farious hamwe na Harmonize collabo twarayumvise. Ushaka no mwanya ndiraja mu ngiro, ntituzi ko ari bubize bwa Big Farious cyangwa se ari bubize bwa Harmonize. Icegata tugitangaje muri no ndirimbo amasanamu yayo yakorewe mu Rwanda, mu gihe audio yakozwe n'umunyarwanda, video yakozwe na John Lar, umurundi wacu. Of course urabona ko ari n'indirimbo igiye kumushikana ku rwego rudasanzwe. Of course ino ndirimbo ntaho harira yuko igiye kumushikana ku rundi rwego John Lar, kuko urabona ko ari indirimbo yahuje aba artist batatu bakomeye cyane muri East Africa. Ikindi kintu gitangaje muri no collaboration, ama video y'ino ndirimbo harabayemwo kurihana. Ikibazo kica kiza, mbega ni bande barisha bande? Double J na Kirikou nibo barishe ijya label ya Bruce Melody, canke Bruce Melody niwe yarishe John Lar kugira bakorane video, canke byagenze gute? Video giri kogwe John Lar nawe nyine yarashizemo kwitanga kwiwe kugira bafashe, ariko amakuru mfise gushaka no mwanya nuko harabayeho kurihana kandi amafaranga atari make. Mu kiganiro open mic ikinyamakuru Akezanet bakoranye na Double J na Kirikou, babasanze muri location y'ino ndirimbo nyene bariko baragira tournage, haribonekeje umwe mu bapapa bashobora kuba ari bo bagize uruhara cyane mu gusterera amafaranga atari make ino ndirimbo ikogwe. Of course birumvikana mu gihe muri business mutiza kurondera inyungu. Bruce Melody amaze gutanga audio kwa gusa, nta kuntu yari gushatanga na video ya gusa, byasaba yuko Billy Man Boy nabo nyene bagira ingufu zabo zidasanzwe kugira bamusange hari ya Bruce Melody maze bakore video. Of course Bruce Melody yarababereye imfura, barakoranye indirimbo A to Z ntivyagoranye. Naho amakuru yegereye cyane Double J na Kirikou, biravugwa yuko Bruce Melody baramukwakwanyije cyane kubera yuko umwanya wiwe wari muto, yarafise urugendo yagirajemwo. Bisigura yuko byabaye ngombwa ko bakwakwanye ino video. John Lar yarakoresheje neza umwanya mu kugira ino ndirimbo ikogwe, amasanamu yayo muyabone uno musi, kandi nivyo birumvikana. Ino ndirimbo iyo bari kwitora audio yonyene ntiyari kugira impact nini. Wanashima kiri mu bintu twibaza ko indirimbo ya Big Farious na Harmonize kuba yaratevye gusohoka nivyo birimwo, kuko cozi coco nuko Harmonize na Big Farious audio irahari, mbega video izokogwa gute? Ni bwa busy nyene tuguma tuvuga, ariko of course shobora kuba harabayemo ibintu vyo kurihana bikaba vyararengeranye. Big Farious ino ndirimbo azohorukira kuyisohora canke azoyigumana, ariko
na Double J na Kirikou barabonye neza ati ino ndirimbo tuyisohoye audio yonyene irashobora kutagira impact nini cyane, reka tuyikubite video nitwabashua ko video tuyifise mu maboko maze tuturekura video yayo. Gushaka no mwanya Double J na Kirikou ntibarataha mu Burundi, reka turindire nibataha kumbure bazo tubwira ibitari bike kubijanye n'ino ndirimbo, ivyagiye birabagora, ama challenge bagiye barahura nayo. Icanyuma kitangaje muri ino ndirimbo, aba dancer benshi bakoze muri ino ndirimbo, eka no mu Queen video mubona yashizwe imbere cyane, uyo mwigeme bamukuye mu Burundi, benshi baje bava i Burundi baja mu Rwanda, barivanga n'abadanseri bake bo mu Rwanda, biragenda neza. Amafaranga yo gukora bino vyose, kudeplace abaririmbyi, kudeplace abadanseri, kudeplace abakuni video n'amafaranga menshi, yasohoye nde ndacabirimwo ndobibazanira hanyuma ntaco bitwaye. Jeri twa Isaac Classic bananyikurikirana umwanya ku mwanya, Isaac TV stories zose naha uzisanga. Isaac TV.